mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. Kuko abo tunigana atarabe inyama n'amaraso, ico ni kimwe. Icya kabiri, ariko tunigana n'abakuru, ico ni cya kabiri. Icya mbere ntibagira amaraso, ntibagira inyama. Icya kabiri n'abakuru kandi n'abafise ububasha, ico ni cya gatatu. Icya kane n'abaganzi y'isi y'umwiza. Icya gatanu ni impwemu mbi z'ahantu. Ni impwemu mbi z'ahantu. Umva borosha abo tugwana nabo. Mumva boroshe. Umva ari kagapeti ko kwa mama ntuzenya hariya. Umva ari kagakobwa ko kwa bantu ntuzenya hariya. Umva ari gihangange mu bikomeye byo ngaha ku isi nka Kadafi. Umva yo bari Kadafi canke Saddam canke Usama. Umuntu wese afise inkomezi zo mwisi afise amaraso uyararutwa n'ibi bintu bitugwanya. Kandi ibi nivyo byakiriye ibintu byacu, nivyo byatunyaza ivyacu. Ariko turi mu kwezi ko kugaruza. Kubw'ivyo twambara inkomezi zose zo kugaruza. Ngomba ko tugwana urugamba rwo kugaruza. Aho byakabereye ni kera tugira tubigaruze. Nuravyumva neza. Aho byakabereye ni kera tugira tugaruze ivyacu. Nubwo ababitwaye bakomeye kandi bahambaye, na Bibiliya bemera ko batagira amaraso kandi ntibagire n'inyama, kumure magufa nayo nyene nayo bagira, ariko kandi baganza n'iyi si y'umwiza, bafise ubushobozi ngaha kuri iyi si, kandi bakaba bafise n'ubushobozi mu kirere hariya hejuru. Turashaka kugwana nabo kandi tukabanesha. Kandi dufise inkomezi zibarushabo koko tuyifitiye nde. Hallelujah. Buriya hari ikintu ngomba kukubwira. Mu minsi umaze muri no minsi warumaze iminsi uri mu bibazo bitandukanye, kandi kenshi wari dodombeye Imana. Ariko ngira ngo ubwire ko hari ibindi bintu Imana irekura tubicemo kugira ngo idushoboze kuduga, dushobore kugwana urwo rugamba turuneshe. Hari ibyago wagiyemo. Hari ikintu kimwe navuga ni ibyago bigushikako, kandi bigushikako utabyiteguriye, ukibaza ngo ni Satani yabizanye. Nivyo ari kindi gihe Satani abizana, mugabo ivyo byose biza kugira ngo Imana ikuduze hejuru. Hari amageragezwa gushikako kandi akuzako kugira ngo Imana ikugirire neza ikuduze hejuru. Hari n'igipimo Imana igushiramwo kugira ngo ikuduze hejuru. Uziko Imana nitagucisha muri ivyo byose uca wisanga uri umunyantege nke, kandi ntushobora kugwana urugamba nk'ugo rw'abo bantu. Sinobita abantu bavuga ngo nabafise ububasha, nabaganzi y'isi y'umwiza, nabanyakirere baganzi ico kirere. Ntushobora kugwana nabo udafise inkomezi z'imwemu. Kandi twarasenza amasengesho kenshi, ariko ngomba ko tugwana urugamba rwo gutera. Abasirikare baraza urugamba bita defensive n'urugamba bita offensive. Tufise urugamba rwo kuzibira kenshi, urazibira ngo Satani ntakwinjirire, ariko ngomba ko twinjira mu rugamba rwo kumutera nawe. Uri kuragwana urugamba ukaguma uzibira ko bagutera, ari umunsi bazogutera mu jisho canke hari gihe bazokuca mu ryahumye bagahava bagufata. Ariko harageze naho natwe tumutere tumwake n'ivyo yaratunyaze. Bwana sife sana. Uziko ubuzima ubayemwo atari ubuzima bwawe, ubayeho kopi y'ubuzima bw'undi muntu. Ayo si maisha yako. Uravye uko ugororokera Imana, uravye ingene witanga kubw'Imana, siyo wowe ungekosa minervale, hapana. Ntabwo ari wowe bari guta hanze kuri abagutaye hanze.
Niyo bariyo upfuye uri mpangaji leo asubuhi kesho jioni kila siku uko mpangaji, bakubaza adrese yao utangura kuvuga ijambo rya mbere ati mpangaji hana adrese. Hiyo si maisha yako, unaishi kopi ya maisha ya mtu mwingine. Ngomba kuba ubuzima bwawe rya jambo Imana yavuze ati no kuguhezagira nzoguhezagira, none imihezagira irihe? Bwana tusaidie sana. Ngomba tuinjirire mu kigwa cyacu neza. Hari ivyo Imana igucishamo kugira ngo uduge ukomere. Amen. Hari abantu bakora inkono, bajya abantu bakora inkono murabazi, bahejeje kwikora barabayikubitako, bakagira gutya. Sawa, kugira ngo bumvirize ko yakomeye. Mbere yo kwikubitako babanza kwishira mu muriro kugira ngo bayipime ko yoba. Sasa ni Imana igucisha mu gipimo kugira ngo ingeso yawe imenyekane. Buriya ivyo uri kuracamwo uraza kubitandukanya, urabe ivyo tuza kuvuga, uraza kumenya ko ari igipimo cyangwa amageragezwa cyangwa ari ibyago cyangwa ari bindi. Igipimo kibaho kugira ngo Imana irabe ingene ingeso zawe zoba zimeze. Usigaranye 5,000 mu nzu, mu rusengero bakacavuga bati turakeneye ko umuntu wese atanga 5,000 yo kwakira abashitsi. Uzi Eliya yageze kuri wa mupfakazi yisagaraniye agafuka ari kurushi n'utuvuta agira yirire aca yipfira. Eliya mubwira ati banzu bimeko mbanze ndabige. Cyari igipimo. Icyo se gipimo. Nivyo ufise imbere n'inyuma nuwona ejo bizogenda gute. Ariko hakaza umukozi w'Imana ngo nubimufungurire. Icyo se gipimo. Uwora gushira mu gipimo kugira ngo arabe ingeso yawe ingene yifashe, maze nawe amenye ingene agufasha mu kugwana kwa rugamba rwa babandi batugwanya, ariyo ya madaimoni aganzi y'isi y'umwiza n'ikirere cyo mu ijuru. Kandi nuzoshobora kunesha utari kumwe n'Uhoraho. Nzinguzi gukubita igifunsi, nuzo kubita igifunsi daimoni ngo bishobore. Nzingo warize karate bagushira hamwe na daimoni itagira inyama itagira amaraso. Nzingo uyikubita ingumu uyikubita he kwitagira n'amaraso itagira n'izo nyama uyikubitako. Utari kumwe n'Uhoraho urugamba go kunesha, ariko uri kumwe n'Uhoraho uzonesha. Kandi waragomba kunesha. Ndiko nkubwira nti gwana urugamba ko kugaruza ivyawe aho vyakabereye ni kera. Ingabire zawe zarazimye, kandi kugeza uno munsi ntuzi impamvu. Impamvu wari wiyumviriye waragerageje urayikuraho, mugabo n'ubu ntakirahinduka. Ariko waragomba kugwana urugamba rwo kugaruza ivyawe vyanyazwe. Imana igukomorere ivyawe byaragiye. Hari ivyo warareka ngucemwo kugira ngo irabe ko ugwana urugamba kugira ngo ugaruze ivyawe. Niwe wabu wa mbere ku rusengero, mugabo winjira ari uko ubonye abandi binjiye ubu. Niwe waruzi Imana wasigurira n'abandi ivy'Imana, ariko ubu niwe basigaye bagusigurira kugusigaye ucanganyikirwa ijambo ryose nturitahura. Utangura kubwira abantu ati jeri ijambo sindagiritahura. Bwana tusaidie sana. Hari amageragezwa nayo. Duhejeje igipimo, hari igipimo hakaba n'amageragezwa. Amageragezo nayo uwarara yareka kugira ngo akwinjireko cyangwa gushikire kugira ngo arabe ingene wo kwanga ikibi. Ndazi ko wagerageje sawa sawa,
uragerageza kwiyegereza Imana uri umuntu akijijwe? Iki uragerageza kugishira kure? Wageragejwe sawa sawa. Sinzi ko hari umuntu aramaze kugeragezwa muri twebwe. Mbega uri kurageragezwa wakijijwe apana abapagani wamaze gukizwa ukageragezwa sawa sawa. Mbega si cyo gihe cyo kwegera Imana wamugira? Si cyo gihe cyo guta ikibi kure wamufise? Umusore yari ko arahenda agakobwa yamara kwinjira mu igeragezwa acavuga ati wapi mbe ndagaheba kumbure nibi byatumye nja muri iri geragezwa. Ikibi ucugita kure ukagishira mbari yako. Hari ikindi ngira ngo bwire cyitwa ibitero bituma wiyegereza Imana. Imana irareka ibitero bikakuzako kugira ngo yiyegereze. Sinzi ko hari umuntu amaze gutegwa mu ijoro n'abadayimoni canke n'abarozi bakinde bagira gute. Nzi ngo hora usenga. Kare ni wowe usenga wasenga amajambo make y'igipro niko basigaye bavuga. Bivugira amajambo uri kurarapura ati Baba asante katika usiku wa leo saa hii nafika saa ya kulala Baba asante. Ukachuja muri kuri kuitira hip hop. Mugabo muri ico gihe rero amadayimoni aguteye. Zinguzi gusenga wihongoza n'ubukarme bwinshi n'ubuseriye bwinshi ushiramo agafaransa nagaki. Muri ico gihe agafaransa karera kongereza kagahera ugatangura kurira ukati baba. Ati dayimoni dayifumye mu izina rya Yesu. Ugatangura gusenga amasengesha adahera. Ukinana tugasimba ugahaguruka ukaja muri saro ugasenga mu cyumba ivyuma byose ugabihetura uca wiyegereza Imana. Kandi iminsi uri mu bitero usenga amasengesho maremare. Iyindi minsi wa urukarira umuntu asenga amasengesho maremare ati abana maliza tulale bana wewe baza ko amasengesho menshi niyo Imana yumva. Ati wibuke rya jambo Yesu yabyabigishwa ariko abigisha gusenga ubona yabigishije isengesho rirerire. Muri ico gihe kandi uwo muri kurabwira uramutsinda. Mugabo hageze igihe kigeragezo igihe kibitero nawe rya sengesho rirerire n'uburiyo numenye iyo rivuye. Urakubita isengesho ry'imetero imwe rirerire rigera hariya. Nzi ngo wa urusenga porepore ngo abantu uzenya mu bana bapagani ngo nurikura ntubaderanje. Mugabo uwo munsi usenga cyane bakanakumva. Bwana tusaidie sana. Ngomba ko neza na neza twinjira mu masengesho yo kugaruza kandi waranyazwe. Nawe utavyemera, nawe utabizi, nawe wavyibagiye waranyazwe. Ibuka cyagiye muri nona ndikombye no muri 2000 kombye no muri nuzenya. Ibuka ingene waduga umusozi ugiye mu ivuga butumwa. Ibuka ingene wamanuka ibiyaya ugiye mu ivuga butumwa. Ibuka cyagiye ingene witanga mu masengesho, ibuka cyagiye ingene witanga muri korale, ibuka cyagiye ingene witanga imbere y'Imana. None biri hehe ko wanyazwe? Ubwo buzima urimwo n'ingene witanga mu Mana waranyazwe ingabire wategerezwa kuba wofise. Umaze umwaka ukijijwe, umaze amezi angahe ukijijwe, mungabo imbuto zawe cyangwa ivyama vyawe nibikugaragaza ko ukijijwe, waranyazwe. Satani yarakuzibiriye ahantu agushira akarimbi. Ariko muri ya ndirimbo ati akaruru k'intambara numva karerema ati Satani yashwa kurengana akarimbi Yesu yashize. Satani yaragushiriye akarimbi, hari ahantu utagera mu buryo bw'impwemu. Uri kurasenga utangiye kwinjira mu mpwemu, Satani afise aka systeme aca kwibutsa message utasomye muri telefone, ukaje ufata aga telefone ukabanza ukaraba message. Cyangwa ubwo nyene bacagutelefona ubwo nyene imbere yo gukupa ubanza ukaraba ukaca usanga ni telefone ya hanze. Iyo umuntu akurungikira 500 ucuhagarika amasengesho ukavuga ati asante bikwaye abwira ndungikira ngaho ubuhoho
Satani afise akasysteme. Igihe utanguye gusenga sawa sawa, uzumva abantu baze guhamagara ngo umwana wawe arahiye. Mbwira uragumusenga uca usimba we. Utangura kwinjira mu mpwemu neza na neza, wa mubanyi wawe azi gutukana akacashika ku muryango aragucamba akagucambua sawa sawa akagutuka vizuri aho nyine aho usigara ukavuga ati ya kamubwira ati cyane uko nkijijwe kandi nari mu masengesho nari kugutuka kufise urutwe runini kandi wabivuze ati Imana imbabare n'ukuri jengira ndagutuke n'ukuri Imana imbabare ukabanza gusaba imbabazi y'icyaho avukora ati Imana imbabare n'ukuri ngira ndagubita gakofi kamwe so ntusanzi wanje. Satani azi amayeri nkayo igihe azi kugira uduge mu buryo bw'impwemu, nivyo bihe rero nawe ibibazo vyuzura mu nzi wawe. Ariko ivyo bibazo navyo Imana niyihutira kubikuraho kugira ngo ukomere maze ushobe kugwana urugamba. Abaganga barashaka kutubwira ingene amaglobule akora, abasirikare b'umubiri ingene bakora. Hariyo ya miti y'amavaccine badutera cyangwa urucanco, buriya aba ari umukorobe wa ya ngwara bagira bakingire. Sawa? Tunaelewana vizuri? Ingwara bagira bakingire bafata umukorobe wayo bakawugutera kugira ngo babasirikare b'umubiri batangure kwimenyereza kugwana iyo ntambara, maze ya ngwara niyaza babasirikare b'umubiri bashobore kumenya ingene bayitsinda. Sawa? Nivyo Imana iri kwiragukorera, iri kwiragutera urucanco. Ivyo bibazo uri kuracamwo n'urucanco uri kuracamwo, uri kuraronka kugira ngo Satani ushobora kugwana nawe kandi umuneshe. Naho bitwa ko ari abakuru b'iyisi y'umwiza, nubwo baboneka ko baganza ikirere, turi kumwe na Yesu turashoboye kandi tuzocaho nyene duhace duserukire hariya Imana igomba kudushika. Abisirayeli bagiye bahura n'ivyago atari uko kumbure bari babi cyane gose barusha abandi, ariko ni Imana yagomba ko ibakomeza babone intambara bashobore kurinda kandi bashobore kunesha. Ubuzima bw'impwemu ni intambara kuanzia asubuhi mpaka asubuhi nyingine. Umuntu azokubwira ko atari mu ntambara, uyo ntari mu rugendo turimwo. Uri mu rugendo ari mu ntambara. Niyo mpamvu nkubwiye ko dukwiye kugaruza kandi wabitunyaze ari ngaho hafi yawe, kandi dutegerezwa kubimukurako tubizane. Reka dusome igitabo cy'Abacamanza 3, dusome ku murongo wa mbere ndibaza no kabiri. Abacamanza 3 Abacamanza 3 mwere ku murongo wa mbere. Imana yashizeho amahanga kugira ngo abageragereshe Abisirayeli, kugira ngo abarutse mu nyuma batabonye intambara nabo bazibone. Uko naona mu buzima bw'impwemu ni intambara kuanzia mu gatondo kugeza mu ijoro, kugeza ijoro kugeza mu kindi gitondo, ni intambara z'urutavanako. Usamaye ukaryama ufashwe mpiri. Bano sedesa uzi ko Imana ariyo yatera Farao umutima ukomanaye kandi kabwira Mose agende gukura ba bantu. Hari indi jambo rivuga ngo Imana ngo ni gucumita kandi kagusomora, yani agucumita kandi agagukiza. Nukuvuga iki? Arakurekurira mu ntambara kugira ngo arabe nawe ingene wokomera,
kugira ngo zijya z'abadayimoni ushobore kuzinesha, kuko sizoroshe. Kandi mu kuzigwana niki? N'amasengesho. Nta muntu yombwira ngo azi gukubita igifunsi ngo yokubita idayimoni. Izi ngo hari ibigwanisho bya rutura mu gihugu canke mu bihugu canke ku isi, nta na kimwe gishobora gutera dayimoni atari amasengesho. Ngira nkubwire ibintu bibiri vyonyene, uze wezwe maze usenge urabe ko bidakoreka. Niduhabwa kuko tudasenga, kandi iyo dusenze dusenga nabi, usenga utejejwe. Ugenda mu masengesho warishe bisi amafaranga wivye, ufukamira ku kirago waguze cya fraude, ukaba wanyoye amazi mukuza cyangwa ukaza woza amazi wivye regidezo konteri itazwi. Sasa nutezwa uzosenga gute amasengesho yawe ngo yumvikane? Uzi ko abadayimoni bari muri ico kirere, udusengesho twa burebure badufatisha iminwe, kuko nibo bazibiye ngaho. Ugasenga wisengera nk'umenga sihuri, udusengesho twawe badufata gutya bakaduterera muri pubele. Utegerezwa gusenga amasengesho y'umuriro, hamwe Satani agerageza gufata amasengesho yenyine akamubwira ati pisha, acha tuendelee mpaka kwa Baba. Ariko waragiye mu ntege nke, none ivyawe uzobigaruza gute? Ufise intege nke exposant 8. Ku buryo hasigaye ko abanyantege nke bose bagira ishirahamwe bagite association y'abanyantege nke.com. Amasengesho yawe n'akadayimoni k'agapeti karashobora kuyakubita umugere. Sasa wibaza kuzonesha ibyo bidayimoni gute? Wibaza ko urugamba rugufyina? Wewe wibaza ko Satani agukunda? Wewe wibaza ko Satani asinziriye akora 24/24 kandi ahiga wewe? Kuba uriho ni umugambi w'Imana. Sasa ni wimara amazi imbere ya Satani. Uziko cyagiye wari kuriba abadayimoni bari ko barabwira nababwira abamarayika ati ona sasa mwahora mumwemera ntiyacomoye kakantuze nya muri haje. Uzi cyagiye wari wagize itama ukwipfuza n'ubusambanyi na byantuze nya ko wari kwimara amaza kandi bigukura ko inkomezi. None uzonesha gute kandi inkomezi atazugifisi? Uzogwana gute atamenye ugira atagifusi kigisigaye? Usigaye imvunja zo mu buryo bw'imwemu zaramaze amaguru yawe, uzogwana urugamba gute? Twagwanya urugamba cyane go kwizibirira kugira ngo nidutegwe, ariko twarahawe ububasha bwo kumutera Satani tumunyaga ivyacu. Navyo urumva cyane. Dusome muri Matayo 19:16 ku murongo wa 19. Tubabwiza uko bwanditse na Matayo 16:19 ati nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzohamburura mu isi kizoba gihamburiwe mu ijuru. None kubera iki tutohamburuza ivyacu? Kwa nini tusifungulishe vitu vyetu? Hari abantu bamaze kumenyera avuga ati ndio hivyo tu basi nifanyeje? Ati nuko nyene nta kundi umuntu ategeza kuvyemera uko hapana, unakubali kwa nini? Ko twahawe urufunguzo rwo kugurura no kugara, kwa nini ukubali mateso kama hayo? Iyo si maisha yako, bose ubuzima bwawe. Uri kurabaho kopi y'ubuzima bw'undi muntu yigiriye mu vyaha aratesa hariya, nibereye no mu vyaha, wowe ukabaho ubuzima bwa kopi yiwe kubera utamenya agateka kawe.
dufise droit zacu, dufise agateka kacu ko kugaruza ibyacu no guhamagaza ibindi by'agateka kacu. Uzi ko umwana afise agateka ko kwiga, si ibyo bamutwaye, ariko afise agateka ko kubwira ati papa ndihira ishure, n'agateka kanje. Bwana sife sana. Dufise agateka kacu ko guhamagaza bya bintu byacu. Nutamubwira ngo akurira ishure akavyibagira kukurira cyangwa asangana ikiborego atarihira abana ishure, uzopfa utize. Ariko uzi kugaruza ibyawe uramubwira ati vie ndihira amashure, avyansuja kwa papa muto ati va mdogo bwira vie andihira amashure, nakwije imyaka yo kwiga kandi amahera arahari kubereka atandihira ishure. Ako n'agateka kawe. Turafise agateka ko kugaruza ibyacu, kuko dufise n'urufunguzo rwo kugurura ibyacu bikaza, ibyo tudashaka turafunga, ibyo dushaka kuguruza bikaza. Amena. Ngomba kwinjira mu mwanya w'amasengesho, ngira sengera umuntu yumva ko yanyazwe, agomba kugaruza ivyi. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana.